Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bavukanye mwese muri Kristo Yesu umwami wacu, turabaramukije amahoro y'Imana. Muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samweli mu mwanya w'ijambo ry'Imana muri ca kiganiro Saveur Divine duhuriramo kugira ngo dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru rero, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ko kubw'ubuntu bwayo turi bazima. Imana yatugwaniriye intambara nyinshi cyane, izo twabonye n'izo tutabonye. Ubu n'ubuntu bw'Imana, nta kindi twokwirata atari Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuvugana iyo duhagaze ko muri ndwi riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 16 umurongo wa 33. Haravuga ngo, ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Yesu yahumurije abigishwa biwe abakoranije, amaze imisi ariko arabategura. Vyagaragara yuko ariko arabasezera. Yari yababwiye ko boguma muri we nawe azoguma muri bo. Yari yababwiye ko bogiriranira urukundo. Yesu rero yari yarabasezeraniye ko azobarungikira umwitsa, ari we mpwemu w'Imana. Yesu yarababwiye yuko mw'isi bazogira intambara, bazogira umubabaro, ariko arababwira ko hazogera igihe umubabaro bagize uzohinduka umunezero kandi utazorangira. None mwene data unyumviriza, tuvugane nino jambo ngo, naho hari ibiduhungabanya, humura, Yesu yaratuneshereje. Intambara zirahari muri ino si, ibitugwanya, ibirondera kutubabaza, ibigomba kudukura mu buntu bw'Imana, ibishaka kudutera uruhagarara mu mitima yacu, ibigomba kuduteza agahinda n'amarira. Ariko ndakubwira mfatiye ku ijambo ry'Imana, humura, Yesu yaratuneshereje kandi yatugabiye amahoro. Imana ishimwe cyane. Muri politike y'ibihugu habaho amatora, ariko imbere yuko amatora aba, abiyamamaza baragira ivyo basezeraniye abantu, ivyo bazobakorera, ibyiza bazobakorera, iterambere bazobashikanako, bakababwira byinshi bazokora nibabatora, nibabizera. Ariko ikigaragara nuko n'amasezerano abashizweho n'abana b'abantu, haragera igihe bakananirwa, ugasanga ibyo basezeranye ntibabikora, ntibabishitseko. Twama twumvise, twabonye imyidogo hirya no hino mu isi, abantu bakihereza amabarabara banegura ababarongoye, ababatwara, ko ibyo babemereye ngo harimwo uruhendo ntavyo babakoreye. Babemereye ibyiza gusa, nubwo hageze igihe bakananirwa, babemereye ibyiza. Ariko Yesu abigishwa yarababwiye ati, muzogira imibabaro,
mu isi muzogira ingorane, isi izobahama, isi izobanka, isi izobagwanya kuko na jewe yaranyase, yatanguye kungwanya, yatanguye kumpama. Igituma isi izobanka izobagwanya nuko mutarabisi, mwarabisi mu bisi ariko mwaravuyeyo, mwarimutse, ubu muri abana b'Imana. Yesu rero arabategura, arababwira ati nimuhumure, jewe naranesheje, mwuzure amahoro. Imana ishimwe cyane. Mwene data unyumviriza, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo duhumure, tugire amahoro mu mitima yacu kuko Yesu yaratuneshereje. Ushobora kuba unyumviriza urwaye, nubwo urwaye ntibisigura yuko Imana yananiwe. Nta hantu na hamwe Bibiliya yagusezeraniye kutazogwara. Yesu yaraduteguye ariko yaradusengeye. Imana ishimwe cyane, yaraduteguye, yaratubwira biciye mu ijambo ry'Imana yuko muri ino si tuzogira ibitugwanya, tuzogira intambara, tuzogira ibizotubabaza. Reka nitize rino jambo ryavuzwe n'umuntu, nawe yaravuze ngo impamvu tugera ahantu tukibaza yuko Imana iri kure. Aravuga ati nuko twebwe nyene ari twe twashize Imana kure. Ikibanza Imana igumamwo nico twayishizemwo. Imana idufashe cyane, Imana iri hahandi twayishira. Ukomeze kugiriranira ubusabane n'Imana, Imana izoba hafi yawe, ntizotandukana nawe. Iri jambo ry'Imana, Bibiliya, impumeko y'Imana, nitwayizana mu buzima bwacu kugira ngo iduhindure, itwubake, tuzoba turi kumwe n'Imana, tuzogiriranira imigenderanire n'Imana. Reka ndakubwire yuko mu bidutera ntidusenga ari uko twamaze gutegwa, ariko dusenga imbere yuko dutegwa, kuko bizodusanga turi kumwe n'Imana. Niwaja gusenga, niwaja kuja mu ijambo ry'Imana ari uko wamaze gutegwa, uzosanga Imana iri kure yawe. Ariko nitwagiriranira ubusabane n'Imana, tukagira ubuzima bwo gusenga, tukagira ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, kandi ni kuba gusoma ijambo ry'Imana nk'uko dusoma ayandi makuru, tukemera iryo jambo ry'Imana rikaduhindura, tukarondera gusa naryo, tukemera rikadukosora, tukemera rikaduhana. Ico gihe Imana izoba itwegereye, izoba iri hafi yacu. Yesu rero yateguye abigishwa biwe, arababwira ati muzogira amarushwa ariko muzohumure, jewe naranesheje, narabaneshereje. Mwene data uranyumviriza, reka ndakubwire ngo nubwo hari biguhungabanya, hari byaguhagurukiye, hari bikubabaza, humura, Yesu yaratuneshereje. Aba bigishwa biwe bagize ibibazo bikomeye, bagize intambara nyinshi, ariko bari barakiriye iryo jambo, bararyizera, bakira n'uwari babwiye, bakira Yesu mu mitima yabo, baramwimika, baremera, arabahindura, hanyuma abarungikira mpwemu w'Imana, mpwemu yera, kuko yari yaramubasezeraniye kandi atabesha. Twitiza akarorero dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, dusome ku murongo wa 17 dushikane kuri 21. Baravuga ngo maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, niwo mugwi witwa w'abasadukayo, buzura ishari, bashorera amaboko ku ntumwa, bazishira mu nzu y'ibohero rya bose. Maze umumarayika w'Umwami Imana ahengera mu ijoro, yugurura inzugi z'ibohero, abakurayo, arababwira ati nimugende, muhagarare mu rusengero, mubarira abantu amajambo yose ya bwa bugingo. Bavyumvise binjira mu rusengero, hari nko mu mutwenzi, barigisha. Abigishwa urabona yuko bari mu bihe bibakomeranye, ibihe bigoye, byari gushobora kubatera ubwoba, ariko marayika w'Imana ababwira ati ntimuhore, genda muvuga amajambo yose ya bwa bugingo. Bwa bugingo ni Kristo Yesu. Bagize amahoro nubwo bari mu marushwa, bagize amahoro mu mitima yabo, bagize ihumure kuko Yesu yarabahumurije, babandanya gukora igikorwa Yesu yari yabatumye. Mwene data uri kuraca mu bihe bigoye, mu bihe bibabaje, mu bihe bishobora kugutera ubwoba, humura, izera Imana,
rondera Yesu, n'umutabaze, n'umugabo akomeye, n'umugabo aseruka. Imana ishimwe cyane, n'umugabo rubasha, n'umugabo atabara. Kandi Yesu yaradusengeye, Yesu yaraduhumurije. Nutekane, numwegere, numutabaze, azogutabara kandi azokugirira neza. Ugwaye Yesu arakiza. Mutabaze. Imana ishimwe cyane. Ntuje mu maganya, amaganya nta kintu na kimwe azogufasha. Hanga amaso Yesu kuko agira neza. Imana ishimwe cyane kandi azokwegera. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, humura, Yesu yaratuneshereje, yaratugwaniriye. Nta ntambara nimwe Yesu yaneshejwemwo. Yaranesheje isi, yaranesheje Satani, yaranize urupfu. Imana ishimwe cyane kuko muri Yesu tufise ubugingo budashira. Ineza y'Imana igusange aho uri, ugutabagwa kuva ku Mana kugushikeko, ukuboko kw'Imana kugutabare, kugucira inzira, kugukemurire ibibazo wari ufise. Ariko wizere Yesu, umwakire, umwimike mu mutima wawe. Ukaba waramwakiriye, ntumurekure, umugumeko, kuko muri we turafise intsinzi, dufise ubugingo budashira. Shalom, shalom.